Muri iryo huriro ryahuje kuno wa gatandatu abagwizatunga bo mu gihugu c'u Burundi nabo mu gihugu ca Tanzania, ihuriro ryari ryatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe na mugenzi we Samia Suluhu Hassan w'igihugu ca Tanzania. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko mu gihugu c'u Burundi hakira vyinshi vyo guhurumbira vyotuma abagwizatunga bo mu gihugu ca Tanzania bashiramwo imitahe, ari naco gituma yasavye abagwizatunga bo mu gihugu ca Tanzania gufata mu mugongo bagenzi babo mu gihugu c'u Burundi kuko ngo batarashika kure cane ku rugero rw'aho muri Tanzania bageze. Na mugenzi we w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan uko niko abibona, avuga ko urudandazwa mu gihugu c'u Burundi na Tanzania ari magiriranire, ari naco gituma biboneka ko hakenewe kubandanya hubakwa inyubakwa z'ubudandaji mu bijanye n'amabarabara, umuyagankuba hamwe n'ibivuko. Akaba rero yasozeje ijambo ryiwe amenyesha ko leta ya Tanzania ataco itazokora kugira ngo ishobore kworohereza abadandaza bo mu Burundi. Abo badandaza bo mu gihugu ca Tanzania nabo mu gihugu c'u Burundi babicishije ku basanzwe babaserukira bakaba barashize igikumu ku masezerano yo gufashanya mu bijanye no kworoheraniriza mu rudandazwa. Ayo masezerano rero akaba azotuma abadandaza b'Abarundi bahungukira mu bitari bike nk'uko bimenyeshwa na Odas Ndayizeye arongoye ikigo CFCIB. Rero nuko vyerekeye ubudandazwa, hariho vyinshi dushobora gukora muri Tanzania n'ivyo abatanzania bashobora gukura ngaha mu Burundi, ariko kugira ngo ivyo vyose bibe nuko tuba twumvikanye nk'ibintu vy'inzitizo usanga biri ku mipaka canke ugasanga muri leta yabasaba ibintu vyinshi. Nagomba kubabwira nk'ibi vya certificat d'origine, no kwita amantu z'impapuro zerekana ibintu vyavuye, ibintu vyo kuraba ko ivyo dushoye muri Tanzania bipimye neza, ugasanga vyinshi ntidushobora kubijanayo kubera kuko abantu usanga binenaguza kubera kuko bagomba gukingira cane cane isoko ryabo. Nk'ibintu vyo kugendesha imodokari, murabona nk'ubu abashoferi b'Abarundi bagiye muri Tanzania bari haje amafaranga amadolari 25 igihe cyose binjiye, ariko abatanzania batayariha. Tukavugana ingene bokoresha cane cane garimosha ya train railway iva Dar es Salaam ishika Kigoma kuko niho ibiciro byoca bigabanuka, kandi ibiciro bigabanutse rero nuko no Murundi aronka ivyo bidandazwa cyo ku mafaranga make, kuko murazi yuko transport burya yongereza ibiciro cyane. Hanyuma twavuganye n'ibintu byo gukarisha ubwenge, hari nk'ibintu abatanzania baze gutera intambwe irengeye cyane nk'ibi byo kwimba ubutare, cyane nk'ajya amakoperative hajya babitanguye kera abo bavyimba neza kandi bakoresheje ubuhinga. Ibyo byose rero hariho ubuhinga dushobora kurahura muri Tanzania bwo tugira akamaro, ariko na bene baje bakabaza imitahe ngaha mu Burundi barashobora mbere guca bashikira cane isoko yo muri Kongo ko nkuko mubizi. Muravye mugiye nkajya mu Gatumba mubona nk'abanyekongo baza kurangura ibintu vyinshi ngaha i Burundi. Iryo huriro ry'abagwizatunga b'Abarundi nabo muri Tanzania rikaba ryatunganijwe mu rukurikirane rw'ibikorwa bitari bike vyakozwe mu rugendo umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yari amaze imisi agera mu gihugu c'u Burundi, ubwo nagwo rukaba rwamaze imisi 2.